gushira ku mabarabara ibisandugu rusangi vyo gutamwo imicafu urabandanya muri komine Mukaza ni mu gisagara ca Bujumbura. Kuri uyo 28/0 umwaka wa 2021 ubuyobozi bwa komine Mukaza bufatikanije n'umugwi Rotary Club bashize ku mabarabara ibisandugu vyose hamwe 200, 10 muri zone Buyenzi n'ibindi 10 muri zone Nyakabiga na Bwiza aho bita Avenue de l'Imprimerie. Naho bisa nuko abanyagihugu bose bataratahura uwo mugambi na cane kumenya imicafu ijamwe ivyo bisandugu, benshi barashima uwo mugambi wa komine. Jenda yakire neza kwe ndashima kandi teje imbere gose. Bateje imbere mu biki? Ibintu twabona ibintu bishasha tutaratubona ngaho kuri babara iwacu. Turize ahubwo tugiye kwitangana twebwe dukora isuku nyene ibabara mu zosanga rimeze neza dukubura dusha muri mu tuntu nyene mwaduhaye. Twavuga ati nka twebwe dukora mu maresitora hari tone ibitoke ibiraya ibiki numva twari tuzi ko tuzoshamo ngaha mugabo kumva bishatse kubaza mudusigura ukuntu natwe ubucafu bw'iwacu arizoca tubushira. Abandi banyagihugu twaganiriye bafise amakenga kwitunganya giyo micafu na cane bibaza izoja mu gihe ivyo bisandugu vyuzuye. Iyaba aba bantu bimiduga baza kubikura muri pubere bitwararika kubitwara misi yose ikicari gikorwa ciza cyane kuko benshi bazokwitwararika gukura ubu bucupa mu nzira canke iyindi myanda itandukanye bayishire mu izi pubere mwazanye, ariko vyobaye vyiza rero bajya nabo basanzwe babipakurura bakabijana baciye baza baraza buri munsi kugira babikureho kuko izi pubere turazibona mugabo sinini ya cyane ku buryo zoshobora kwegeranya imicafu nk'imisi 3-4 bitaruzura. Byo bavyiza rero yuko abo bajejwe kuca bayikuraho bo bikora buri munsi kugira ngo igisagara gisukurwe. Byo bavyiza ni vyiza ku magara yacu kandi byo bavyiza no ku wundi wari we wese atarabitahura iciza cyabyo guhimirizanya twebwe nyene tukerekana akamaro kavyo. Umuntu abonye nimbara kanyobwa nyoye kajya ubu plastike nibwo bugwiriye akamenya ati ijya pubere niyo gushiramo aka kantu kugira ngo abajejwe kuvyungururiza hajejwe ko bijanwa nabo bihute guca babijana. Cyo mbona ciza cyofasha. Abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi bo bavuga ko bagiye guhimiriza abanyagihugu kwikoresha ry'ivyo bisandugu no kwitwararika isuku muri rusangi. Yakiriye neza cyane kandi turashima kuko vyofasha kugabanya imicafu muri quartier no mu gisagara hose. Ico turashima. Gisigaye nuko ni twebwe abajejwe amakartier tuzoba tufise akazi ko kwigisha bene gihugu ingene tuzokoresha aya mapubele. Yego so kuvuga yuko watuzaniye amapubele to kwama tushira mu micafu yose va mu rupango oya ni pubele publique no kuvuga ni kintu abariko baragenda mu ibarabara akarorero abariko baranywa amazi yakinju kagacupa bagakateramwo umuntu ariko aragenda akaja agasuguti agatereramo basi ni vyiza cyane. Igikuru ko yuko ico tosaba kwa mustandere nabo bafasha kurongora komine Mukaza imiduga y'imicafu kuko aya mapubeli niyuzura azobingorane bataje kubikura ngaha imicafu. Renovasi Ndayihebura musitanteri wa komine Mukaza yarahagarariye ivyo bikorwa yasiguriye abanyagihugu igikorwa vyagenewe ivyo bisandugu n'ingene bikoreshwa. Yongera ahumuriza abanyagihugu bafise amakenga ko ivyo bisandugu bizokuzura imicafu ikaburi yija ko ico kibazo komine yagifashe mu minwe. Twagomba turemesha abene gihugu tubabwira yuko uyu mugambi nivyo uraguye gushira mu ngiro mugabo umwanya wose turyamye tuvyutse nta kindi twiyumvira. Twaramaze kwiyumvira rero kuntu imicafu izozira kugwa ngaha n'imiburi biri twifuze yuko kabiri mu ndwi hari imodoka izozira cano iraba yuko iyi micafu yavuye murano mapubere. Rero abene gihugu borema abene gihugu cyo tubasaba nuko bazifatanyizi wabo bazicunge barabe ntihagire abashiraho imicafu itagenewe kuja ngaho kandi bongere barabe yuko atabagizi banabe boshobora kuziba.
mwomenya ko uwo mugambi wo gushira ibisandugu rusangi ku mabarabara watangujwe muri komine Mukaza mu kwezi kwa Munyonyo umwaka wa 2020 gushika ubu ivyo bisandugu rusangi bikaba bimaze kuba 70.